muraba hypocrite mwese. Kuba je ntaje, moi déjà c'était prévu yuko nzakuraba umwana wanje, nzakuraba famille yanje. Nicyo cyatumye deja kwanza kuri enterrement ya Mwemba hariyo famille Mugani yari hajya, famille umugore wanje yari hajya, famille Bantubo yari hajya, n'ishugwe barayishize. Famille ya Triple F yari hajya, abo bose ni Mugani. Kuba jewe ntaje kwa ntabonese habaye amajambo menshi cyane. Mwemba nyakwigendera yari papa w'iwanje, ni byinshi twavugana, ni byinshi yafashije, ni byinshi je yatumye ngera kugeza n'ubu. Sinocanja ngaho mbe nk'umu hypocrite nk'abandi ngo kubera nagiye nerekana urukundo rwinshi. No, hari abantu baje benshi cyane baje hajya ari aba hypocrite gusa kandi bamupinga. Akwavuga kubera ko afuye ngo muce mumwereka urukundo, kubera ko mutamuritse urukundo akiri muzima. Benshi ndazi ko bagiye hajya ari hypocrisie gusa, aba hypocrite. So no umuntu avyanditse, uwo musani yavyanditse, j'espère ko ashaka kiki. Kora nturondere kiki kuri Fariaz. Kora mbe wewe hari ishugo washize ko wewe wijanye kandi nzi yuko wewe wa mwana, wewe wari mu hypocrite, wari muri ijya kote yindi ngo yaba amicale de musiciens yindi. So nutureke hypocrisie, s'il vous plaît. Ukore nanje nkore, n'ubu ndacari ko ndakora. Ukore uzogera aho jengijeje. Ureke guca inyuma y'imigongo y'abantu wandika wiyereka ko uri umweranda. No, te hypocrite. N'abandi bari bahari, simvuze bose, mugabo hari abandi bari bahari bose n'aba hypocrite bagiye kwiyerekana, berekana urukundo, kumbe mu mitima yabo ari fake. Nimukore, nimureke dukore, turabe ko twateze igihugu cyacu imbere. Merci beaucoup. Peace.